twazaniye ibirato byo kinisha umupira mugabo ubwo tumaze imyaka ishika nko kuri 5 dukorana tuba twatanguye nabo bakiri bato muri ngene ibintu bimeze ubu bakuze baberewe kandi umupira barawumenye ku bivanye n'imfashanyo twashize hamwe n'abagenzi bo ngahe Gitega muri bo akaba ari Idi Musa hakaba Desire akaba bajariwa akaba abasore bamfashije kuorganiza ubwo ngaha kandi nabwe nti genzo uko nshoboye kose ndabazana ibikoresho mpora ndabazana imipira amamayo amagodiyo unaretse n'ibikoresho byo kwishuri cyo kaba ari gikoba twijejwe nanje nka poti ko ndatoye gufasha urwaruka nzo uko nshoboye kose ndabafashe kuko iyo nkora mu Bwongereza nkakora n'urwaruka rwo mu Bwongereza abandi preparateur physique nkaba nkora n'abana bo mu academy atandukanye mu Bwongereza bisanzwe byo nzana ngaha ntavyo ngura barabimpa ko bisanzwe ntabizanye batabimpaye bo bita niyo navuga ntije mu Burundi fisa ugwaruka ruharukina atabirato atampuzu wambaye atamipira bafise bose bakabizana muhira nanje nje ino nyene guko twanje ugasanga nkaca ndabiza kuri ramfasha ugwaruka ngo ngaha kandi baratembere cyane kuva twatanguriye jembo nabishimishije n'izina ry'Imana ikiyumviro cyo gufasha abana bakiri bato bo mu ntara Gitega cyavuye he esanzwe je niginga Gitega gena bi Burundi ngana niho nakiri umupira bimeze neza nakinira zeb mvuye ngahe Burundi nce ndagenda amana ndatembera nyene nje mu Bwongereza ndiga ndakorayo nanje nkaba nibuka nkiri umwana nashaka umupira cyane nkarona n'umuntu amikira cyo kwambara nkarira sindakibona muga nkabona ati ugaruka ko muri no minsi rusimigisha abantu nkatwe turahari umuntu ti wimvira n'abandi ko nta kintu ciza nk'ukore ciza umwana cyane nta kintu kibi gukore kibi umwana kubera iki Academy Gitega wagiye gufasha Academy Gitega kandi turabona ko ugwaruka hari amashuri menshi hari abana bakiri bato benshi badafise ubafasha kubera iki watoye Academy Gitega nayitoye kubera je narizi Gitega kandi ku mutima nkabanzi ko ndafite ideni ntara Gitega naho batanze cyangwa je nazinga Gitega yaramfashije narize ngaha bwenge navuye ngamfise nibo bwenge buntunze gushika umupira je naho kinenga Gitega none navuga nkiki umupira nto umupira neza ubwenge bwose bwo mwibara bahara bwo kwishura bwose nakwige ngahe Gitega nico gituma numva ko Gitega ndafite n'ideni kandi nafite nuko nzokwishura Gitega kandi je nashaka sindi umunyagitega je umunyakayanza w'amavukiro umugabo Gitega harandeze hamuhaye ubuzima mfise muri no mesi ukuvuga rero wagiye gufasha Academy Gitega nta bandi bana kumboresha kunja gufasha musiri imbere cyangwa uzoguma uzobanda gukorana aba bana nyene Academy Gitega hari amakademi menshi amaze kunterefona kugira ko twokorana je ivyo sisi na byanse ubu priority nashyize kuri Academy Gitega ko maze nabo imyaka ishika ngo kuringa imyaka ishika ngo kuri 6 dukorana nabo naba ntihenze kandi nafashe na Academy Gitega no Academy Kayanza pardon nabo turiko turaganiye ingene twakorana kuri dufashanye mu byerekeye ibintu by'umupira w'amaguru Wallen Chebi kuva aho utangiye gufashiriza urugwaruka ubona hari akarusho byazanye byiza cyane sinzi ko nkora kuri page yitwa Bridge the Gap muri Facebook hari amafoto y'aba basore igihe twatangura ugize comparaison ukaraba n'ingene bameze ba très avancé kandi mubaze no ngahe Gitega izi equipe zacu zitsinda equipe presque zo ngahe Gitega kubera iki kubera dufite organisation dufite urukundo kandi dufite n'ishaka ryo gukora kugira dufashe igihugu kuko izo zose zibika zaramagi abo bakinyi bose muri abatsinze bazogera muri Egypte barabana nk'aba abafite umugisha ko habaye abantu babitaye bashaka kubafasha kandi burya n'ikindi kintu football uyigisha umwana akiri muto nta kuntu ufata umwana afite imyaka 15 utanga kumwisha football biba byamucitse bwa nk'ubu twagize imana tubatanga bakiri bato ndibaza mu mesi za abazwake muri federation yo mu gihugu cy'u Burundi bazo bari mu equipe menshi iyo ngahe Burundi bazo uje nk'imyaka nk'itanu gutyo ugwaruka riko rurakura hari n'abandi bana mbona ngaha bakomeye bazi n'umupira nashaka gusaba dufatane mu nda n'abavandimwe inshuti abagenzi tuvuga ngo turindire wanishe bibaze kugira iki naho ofisi iki uza gutera ngaha nguterere kuko naho uzi ingene ibintu bigenda kandi nakubwiye ikintu ciza wogira nikore neza umwana ikintu kibi wogira gukora ikibi umwana kwegeranya ibi bintu byose bisaba kwitanga kudasanzwe mbega Wallen Chebi afise vision iyihe kuri aba bana
bisanzwe je vision mfise ndukora urwaruka rukura muri mili ya football bigishwe bamenye nta kintu kizonezeza nko kubona nk'umwana n'umwe avuye muri aba akina muri federation turese no gukina no hanze akine muri federation y'u Burundi ti n'umukinyi wa naka ti umwana tije naramuhaye god tije idi naraganya abana nabahaye impanuro nabigishije nta kintu cyo dushimisha nk'icyo bro naho kwegeranya ibyo bintu nivyo bimfata umwanya mugabo ugira ikintu ufise ushaka gufasha nibisanzwe twese umwanya turondeye kugira ico dushaka twuronka akajambo